ari igihugu c'abahaye indaro. Reka tubereke n'impamvu canke nyamukuru ibi bintu ari byo. Muri M23 hasanzwe harimwo n'abasirikare b'u Burundi. Abo ndavuga abajene bashoboye guhungira mu gihugu cy'u Rwanda. Babaha imyitozo ya gisirikare hanyuma babinjiza mu gisirikare. Uko n'ukuri kutambaye ikinyoma. Kubera ko hari benshi babivuga kandi hari amakambi menshi ari mu Rwanda. Hari abarundi bamwe bashinga intahe bakavuga nti iyo ugerageje gutaha barashobora no kukwankira canke bamwe bakicwa abandi bakanyuruzwa mu gihe wase gukora ivyo bashaka. Hari intahe y'umusirikare umwe yigeze kunyuruzwa uko nyene baramupropoza ko yoshobora kuja mu gisirikare bakamuha n'ipeti. Impunzi z'abarundi ziri ahantu hatandukanye, atariko impunzi z'abarundi ni nazo nkeya ku mpunzi z'u Rwanda. Bisigura ko u Rwanda ruronka impunzi buri munsi ariko ntibigaragara cyane cyangwa ngo ruje mu media kubera impamvu zitandukanye. Yaraciye kuvuga nti u Burundi kubera iki Amerika yapreshije impunzi ziri mu Rwanda ko ari bo bari ko barinjizwa igisirikare, atashoboye kuvuga impunzi ziri Tanzania n'ahandi. Yarashoboye guhungira muri Uganda. Muri Uganda yarabaye umusirikare mu gihugu ca Uganda. Kayumba Nyamwasa yarashoboye gufasha cyane RPF inkotanyi kugira ngo bashobore gufata u Rwanda. Ayo niyo mateka ahari. Bamaze gufata u Rwanda, Kayumba Nyamwasa yarashoboye kuba chef d'état major 1994 kugeza muri 2002. Birumvikana neza ko yatwaye yabaye chef d'état major imyaka ingahe? Imyaka 8. Mundira kandi turamutse mwebwe mwese mudukurikirana bari mu Burundi, hanze y'u Burundi, turabaye mwaramutse namwiriwe biravana umwe wese naho aherere. So my name is William Promoter. Utaga subscribe, like, share, comment nabikore kugira ngo ibintu bigende neza cyane. Today is another day, another blessing, another beautiful day. Turi ku igenekerezo rya 2022 ukwezi no kuri 10 umwaka wa 2025. Tuje ngaha kugira ngo tuganire kuri point y'impunzi bavuga ziri mu Rwanda ziriko zirinjizwa igisirikare canke ziriko zirahabwa imyitozo ya gisirikare. Tuza kuganira kuri SK Kayumba Nyamwasa n'umuntu nyabaki. So imbere ko dutangura reka tubanze duce mu kwamamaza kugira ngo tubandanye tubashikiriza twongera tunaca agafaranga. Ni muri Kibonobono Unaskoki aho bahamagarira abarundi bose kuri migitegwa cy'Kibonobono bivuye inyuma ku barundi babishoboye. Abatabishoboye murashobora kurima ibiti 3 gusa. Barahamagarira kandi abarundi mwese gutwarayo imitahe 12,000. Itwaye umutahe 12,000 muri Unaskoki uba umwe mu muryango, uba umwe mu bagize Unaskoki. Nico gihe rero ashobora kuronka akarusho kakazi. Nukuvuga les opportunités zose zikorerwa muri Kibonobono uburi capable yo ubufise ko access urashobora kuronka akazi iyo babonye ufise ubutwari canke ubushobozi. Kumugwa building company shasha ije kugira ngo ifashe abarundi mu kubaka amazu yabo. Turaguza n'abainjenere babishoboye, hama tumaze guhuza n'abainjenere babishoboye tukaca bakubakira amazu nkuko byama, barakwereka plan kugira ngo wishimye bakakuzanira inzu kujya nyene imeze. Ariko imbere ya byose, imbere ko twigera mu kiganiro nyezina, reka dushimire abantu bose badukurikirana, abakora subscribe buri munsi. Wowe ufata kanya ukadukurikirana, wowe ufata kanya ukaraba ibyo twabashikirije, turabakunda cyane. Tumaze kugira umuryango wagutse cyane. So mubandanye mugira subscribe, ababaye bashasha ku rubuga mukore subscribe kugira ngo tubandanye tubashikiriza amakuru agezweho. So reka tuganire kuri point ya mbere aho bavuga ko impunzi z'abarundi zoza ko zirahabwa imyitozo ya gisirikare. Kandi nizo mpunzi hakaba harimo n'abana batoya cyane. Murazi ko 2015 hari impunzi zahunze cyane zihungira mu gihugu cy'u Rwanda, aho hari abari bagerageje gutembagaza ubutegetsi. Ico gihe rero hari abarundi benshi bahungiye mu Rwanda. Bamaze guhungira mu Rwanda harabaye ico bita kwinjizwa mu gisirikare.
leta yacu y'u Burundi yagumye isemerera ivuga ati hari abana bariko barahabwa imyitozo ya gisirikare. Urazi ko havuye no kurema umugwi wa Rede Tabara. Umugwi Rede Tabara bawurema bawubwira ko bazoza mu Burundi bakawushigikira kugira ngo bakureho ubutegetsi buhari. Hari cegeranyo leta zunze ubumwe za Amerika zishize hanze zigaragaza ukuntu u Rwanda ruriko ruraha imyitozo abana batoyi b'abarundi bahungiye mu Rwanda. None naributsa abantu bose badukurikirana ko Amerika ari puissance mondiale. Iyo ishoboye kugira ibintu nk'ibi igashira ibimenyetso nk'ivyo hanze nuko ibifise ukuri kugaragara ko ivyo bintu biba biko biraba. Ikindi twabwira abantu badukurikirana nuko Amerika ntishobora yonyene gushira ibintu hanze nk'ivyo hatariho inkurikizi zishobora kuba inyuma yuko gushira hanze iyo raporo. Abanyarwanda babandanya babiharira. Twarashoboye kumva ikiganiro cakozwe bimwe bitwa ama space aho bashoboye kuvuga bamwe mu mpunzi ziri hariye baravuga nti ivyo bintu sivyo, ariko ntushobora kuba uri mu gihugu cy'u Rwanda, u Rwanda rwaguhaye indaro hama ngo uje ngaho uvuge ko canke ugaragaze ko ivyo bintu biriko biraba, kubera ko woba uri en danger ugerageje kuvuga igihugu cyaguha ubuhungiro ukaja kucakiza canke kucagiriza ko kiko kirinjiza abasirikare b'abarundi mu gisirikare cyabo, ariko barabishira kubera ko ari igihugu c'abahaye indaro. Reka tubereke n'impamvu canke nyamukuru ibi bintu ari byo. Muri M23 hasanze harimwo n'abasirikare b'u Burundi. Abo ndavuga abajene bashoboye guhungira mu gihugu cy'u Rwanda, babaha imyitozo ya gisirikare hanyuma babinjiza mu gisirikare. Uko n'ukuri kutambaye ikinyoma, kubera ko hari benshi babivuga kandi hari amakambi menshi ari mu Rwanda. Hari abarundi bamwe bashinga intahe bakavuga nti iyo ugerageje gutaha barashobora no kukwankira canke bamwe bakicwa abandi bakanyuruzwa mu gihe wase gukora ivyo bashaka. Hari intahe y'umusirikare umwe yigeze kunyuruzwa uko nyene, baramupropoza ko yoshobora kuja mu gisirikare bakamuha n'ipeti ya koloneli muri M23, yari umusirikare w'umurundi. Ibi bintu rero biko biraba ni ibintu vy'ukuri, kubera ko ni ibintu Amerika itoshobora kuvuga idafise ivyemezo. Ariko nagomba no ukebura abantu bariko barahendwa siturejene. Birashika u Rwanda rukaba rwabemereye kubaha canke kubageza kuvyo bo bifuza, ariko nagomba ndababwire ko mes amis, nta kintu na kimwe u Rwanda witeguriye gukorera u Burundi kizopfa gishobotse, kubera ko bagerageje kenshi, baratega imitego kenshi, baracahana hariye, baraburabuza abantu, ariko byose byabaye ubusa. Muribuka ko hageragejwe nsubira inyuma gatonya, muribuka ko igihe c'amakonseri azarabera mu Burundi, murazi abamaneko b'u Rwanda bashoboye kuza ngaha mu Burundi, murabazi ngene bangahe. Izo zose ni strategy zakoreshwa kugira ngo promesse bahaye impunzi ziri mu Rwanda zishobore kugira ante guhunguka, kubera ko babemerera ko bagiye gukuraho ubutegetsi buhari. Mu ijambo nyine cubahiro arashikiriza canke umunyabanga mukuru wa CNDD bahora bavuga ko kenshi barabivuga ko cyane, bavuze nti ikibazo gihari nuko u Rwanda rudushikiriza abashatse gukora kudeta muri 2015. Abashatse gukora kudeta nibo batumye imiryango myinshi ihunga canke abajene benshi bahungira mu gihugu cy'u Rwanda, kubera ko bari babeshwe babemerera ko bagiye kubaha ubutegetsi. Ari naco kugeza isaha u Rwanda rwagirizwa. U Rwanda ntiruri hajya kugira ngo rusubize ituze abahungiye mu Rwanda, ahubwo riri hajya kugira ngo rubakoreshe ku nyungu zabo. Kugeza isaha murazi ko Rede Tabara ihari hajya kugira ngo igwanye ubutegetsi bw'u Burundi, kandi iyo Rede Tabara ikorana M23, igakorana na Twigwane, igakorana na AFC. Ibyo byose ni ibintu bihari kandi bigaragara.
rero ino raporo ya Amerika ni raporo ishingiye ku kuri kubera ko ibihari biragaragara hari n'imiryango myinshi tuganira nayo iri ngaha mu Burundi yemeza ko imaze kuburira abana babo mu bitero bikubera muri Kongo. Abo bana bari bagerageje guhungira mu Rwanda hanyuma mu nyuma bakugwa mu makambi binjizwa igisirikare. Reka tuje kuri point ya kabiri tuganire kuri Faustin Kayumba Nyamwasa. Faustin Kayumba Nyamwasa yari n'umuntu ki n'umunyarwanda ariko ubu atavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Kagame bivanye n'amanyanga atashoboye gushigikira ku ntwaro ya Kagame. Tubimeze gute? Kayumba Nyamwasa yahungiye muri Uganda kuko yavutse 1960 ku bantu batabizi ko tugerageza tubana amateka kugira ngo abantu muyumviye ngaha muyamenye. Yavutse 1960 yahunze ahungira mu Uganda igihe hari ubutegetsi bwa Kayibanda. Yarashoboye guhungira muri Uganda. Muri Uganda yarabaye umusirikare mu gihugu ca Uganda. Kayumba Nyamwasa yarashoboye gufasha cyane RPF inkotanyi kugira ngo bashobore gufata u Rwanda. Ayo niyo mateka ahari. Bamaze gufata u Rwanda, Kayumba Nyamwasa yarashoboye kuba chef d'état major 1994 kugeza muri 2002. Birumvikana neza ko yatwaye yabaye chef d'état major imyaka ingahe, imyaka 8. Biratangaje rero kubona yaciye umuntu yatwaye chef d'état major yarahindutse aba umupoza wa Kagame. Kayumba Nyamwasa biravuga ko ari umuntu yamashingiye mu kuri, atigera yifuza ibintu byo kuja muri Kongo gusampara inzahabu ziri muri Kongo. Muzi neza ko iciyumviro ca Kagame cyo kugenda muri Kongo cari carateguwe kera cyane. Murazi ko abajenerali benshi bagiye bicwa, harimo na Alfred Rwigema murazi ko yarashwe, nawe ntiyarashigikiye ico ciyumviro. Yararashwe bivanye nuko atarashigikiye ico ciyumviro cyo kuja muri Kongo. Kayumba Nyamwasa biravuga ko yari umuntu yashoboye guhoyahoya cyane kuganira na Kagame kugira ngo ntibashobore kugenda kumena amaraso y'inzira karengane muri Kongo, aho havuye icuka kibi na Kagame kuko Kagame yari afise rupatro yamutumye ashobora gukorera, ari naco cahavuye aba umupoza direct. Muri iki kiganiro ngerageje kubihuza na point ya mbere twaganiriye ko Kayumba Nyamwasa yashoboye kuvuga impunzi ziri muri mu Rwanda z'abarundi, ziri Tanzania, ziri Uganda. Yarashoboye gupresiza aravuga ati kwiki kibazo cinzizwa rye gwaruka mu gisirikare. Yaravuze nti impunzi z'abarundi ziri ahantu hatandukanye, atari impunzi z'abarundi ni nazo nkeya ku mpunzi z'u Rwanda. Bisigura ko u Rwanda ruronka impunzi buri munsi ariko ntibigaragara cyane cyangwa ngo ruje mu media kubera impamvu zitandukanye. Yarashoboye kuvuga nti u Burundi kubera iki Amerika yapreshije impunzi ziri muri mu Rwanda ko ari bo bari barinjizwa igisirikare, atashoboye kuvuga impunzi ziri Tanzania n'ahandi. Kayumba Nyamwasa n'umuntu yashoboye gushimangira canke aracemeza kino cemezo ca ino raporo ya Etats-Unis avuga ko vyoba ari byo. Kayumba Nyamwasa ubu leta ya Kagame yagiriza ko leta ya Kagame imwagiriza ko ariwe ariko arafatanya n'abahutu FDLR bakoze genocide mu Rwanda bari muri Kongo. Ariko ibi nibitangaje kubera ko iyo udahuza na RPF inkotanyi imisose wama wagirizwa ko bagerageje gukora iki genocide. Ibi rero nta muntu yo bideha canke ngo bimutangaze kubera ko niyo systeme bakoresha. So tuje nga imbere ya mikro kugira ngo imbere ya kamera kugira ngo tubabwire ko ibiriko biravugwa ko atari byo kuri Kayumba Nyamwasa. Kayumba Nyamwasa n'umuntu mwiza, n'umuntu yagerageje kugwanira agateka k'umunyarwanda, n'umuntu atakunda amanyanga. Twongera nga tuza kuvuga ko ibinyoma ariko baravuga ko abana b'igihugu cy'u Burundi bariko barinjizwa mu gisirikare, ko atari byo. Abana b'igihugu bariko barinjizwa cyane mu bwinshi mu gisirikare cya M23.
abana b'u Burundi nibo bariko baragwana ingwano zo muri Kongo, ingwano zitabareba. Tuje ngaho kugira ngo tubahe ukuri kw'ivyo biriko biravuga ko ari byo, hari abana b'igihugu c'u Burundi bariko barajanwa mu ntambara kandi bategerezwa gukingirwa. Mvuze gukingirwa, iyi impunzi ije ikingirwa na haseti. Rero ntivyumvikana ukuntu impunzi bayitora bakayijana mu gisirikare ku nguvu, igahabwa imyimenyerezo ya gisirikare ku nguvu, hama bakayirungika kugwana ku nyungu zabo. So abatarakora subscribe mubana mubikora kugira tuzogume tubaha amakuru ari update. So my name is Ram Promoter. Utarakora subscribe mubana mubikora kubera ko dukeneye umuryango wagutse, mumaze kuba umuryango munini cyane. Turakunda cyane. Ciao ciao.